Ndagushuje udahema kubana natwe amakuru n'amaganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho rero tubashikiriza amakuru atandukanye, amakuru mu bisata bitandukanye, igisata cya politike, igisata cy'inkino, igisata cy'uburemye, igisata cy'umutekano n'andi hose hingenzi tukashikiriza amakuru kugihe. Reka rero tudatevye tuyeza no makuru ku buryo bw'imfunyapfunyi na mbere yuko rero tubagezaho ido nido. Muri aya makuru tuzakubwira ko rero hari kwibazwa amenyekanye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, umenyesha makuru rero Pacifique nini nahazwe aribaza ati ati bangana gute abanyurujwe bazira be muri 2025 bajanywe hehe? Ni ikindi kibazo rero kirimo kiribazwa cyane, na rero aya makuru niyo turize kubashikiriza na yandi yose atagereye muri izi mfunyapfunyi shikiriza maze abagereho bimeze neza cyane. Reka tudatevye tubageza no makuru ku buryo bw'ido nido. Muraya rero Pacifique nini nahazwe yo muramuzi cyane n'umumenyesha makuru uzwi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, rero arimo arabaza ko abantu banyurujwe bazira be na bagenzi be ese ni bangahe, bangana gute, baharurwa mu bihe biharuro. Rero turabandanya indwi twahariye kwibuka abanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi bakabugwa irengero ryabo muri 2025. Inkuru yaranze iki gisata muri 2025 n'inyuruzwa rya Dieudonné Niyukuri batazira rabe na bagenzi be Rohe Nkurunziza, Vena Ndikumana na Fabrice ribwira umutima bafatiwe mu Kirundo ku 29/8/2025. be na Bonaventure Nkuriyingoma bafatiwe mu hoteli Igitega mu gucagu bwo kuwa 30 rero kwa 30 z'ukwa munani 2025. Birazwi ko abafashe bari barongowe na Salvatore Horihoze atwara iperereza mu ntara ya Butanyerera. Ikibanza ca nyuma babonetsemo ndero bakana fotogwa ni ku biro vy'iperereza mu Cibitoke mu Nyakanga 2025. kuva ubwo nta gakuru kabo gatomoye karasubira kuboneka. Muri no nkuru turagaruka ku bavuzwe ko banyurujwe bazira rabe. Kugeza ubu nta gitigiri kizwi c'abanyurujwe bose bagirizwa ko bakorana canke bavuganye na Dieudonné Niyukuri batazira rabe. Iyo bajanywe ntihazwi aho ntibazwi. Hano tubasangiza bake twashoboye kumenya. Duherako ni François Nzambimana avuka i Buringa muri komine Gihanga, intara ya Bubanza yahahora. Uyu yahoze ari umusirikare mu gisoda ca kera ex-FAB, aho aviriye musirikare yarabaye muri Afrika y'Epfo no muri Mozambique. Bishoboka ko ariho yamenyaniye na Rabe imbere yo kugaruka mu Burundi. François Nzambimana yanyurujwe kuwa 20/8/2025 imbere yo kugaruka mu Burundi indwi imbere ya Rabe na bagenzi be.
Amasoko yacu avuga ko François Nzabimana yoba yari yatumwe gutegura aho Rabe na bagenzi be bazoshikira i Bujumbura. Abiwe ntibazi irengero rya François Nzabimana, ariko nk'uko vyagenze no ku bandi barahumurijwe ko uwoba ariho ko batobandanya kumurondeza baciye kuri runo rubuga. Twibaza ko ari inzira iperereza ryafashe kugira kino kibazo kigume kivugwa. Uwundi akurikira ni Leopold Nduwimana benshi bita Paul cyangwa Jean Paul cyanke Prosper, avuka muri komine Butuba mu ntara ya Bujumbura. Uyu azwi ko yegereye umugambwe SNL kuva muri 2015, yagiye aragirizwa ko ari mu mihari y'abagwanyi yanabipfungiwe mu nyuma ararekugwa. Asanzwe aba mu gihugu ca Kenya aho ari umudandaza. Leopold Nduwimana yafatiwe i Bujumbura kuwa 27/8/2025, umunsi umwe imbere ya Rabe na bagenzi be. Amasoko yacu aremeza ko Leopold Nduwimana ashobora kuba yaravugana n'abatari bake mu bavuga ko bafise imihari y'abagwanyi. Abiwe bibaza ko yahemukiwe n'umukenyezi wiwe batumvikana. Amasoko yacu n'umukenyezi wiwe yemeza ko yahemukiwe n'abo bitwa ko basangiye urugamba kandi ko yari acunzwe kuva akiva muri Kenya. Amasoko yacu yemeza ko kuva akiva muri Kenya ko yafashwe na Colonel Alexis Ndayikengurutse, rero ko batazira nkoroka. Leopold Nduwimana ntarigera asubira kuboneka, co kimwe n'abandi ntaragera n'abandi abiwe barahenzwe igihe kitari gito ko bahumura ngo uwabo bimirije kumubona. Undi akurikira ni Pascal Nshimirimana batazira Karido. Pascal Nshimirimana batazira Karido avuka mu mutumba wa Ndava, komine Ryansoro yahahora, intara ya Gitega yahahora. Pascal yari mu gisirikare c'u Burundi gushika muri 2016, aho yaca afatwa yagirizwa ko ari mu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu muri dosiye izwi cane nka dosiye Nyongera. Yarekuwe muri 2021, ubu yari ajejwe umutekano mu bitaro bita Hopital Roy David i Bujumbura, aho nyene niho yafatiwe n'iperereza kuwa 3/9/2025. Ico tumaze kumenya nuko yari asanzwe aganira na Erohe Nkunzimana yafatiwe hamwe na Dieudonne Niyukuri batazira Rabe. Kuva Pascal Nshimirimana afashwe nta gakuru kiwe.
Undi akurikira twibaza aho yoba yarajyanywe ni Odasi ico yitungiye. Odasi ico yitungiye avuka ku mutumba wa Nyamitaga, komine Gisozi, mu ntara ya Mworo yahahora. Odasi akukurutse vuba mu gisirikare. Ni umuganga yakoreye igihe kinini ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Yanyurujwe mu gihe yakora ku bitaro bita kwa Binagana i Bujumbura. Odasi ico yitungiye yanyurujwe kuwa 21 z'ukwa cyenda 2025 avuye gusenga. Igihe anyuruzwa yariko yitaba telefone yamubaza aho ageze, ntiyamenya ko n'uwariko aramwihamagara yari yamaze gufatwa. Kuva Odasi ico yitungiye anyurujwe ntarigera asubira kuboneka, ariko nawe nyene mu muryango hagiye haraboneka amakuru ameze nk'ayahumuriza ko uwabo akiriho. Hose biboneka nk'intumbero yo kubuza imiryango kuguma barondera ababo kugira ikibazo cibagirwe. Undi akurikira ni Benjamin Nzambimana. Benjamin Nzambimana ni umupolisi avuka ku mutumba wa Gashingwa, komine Rutegama, mu ntara ya Muramvya yahahora. Benjamin yahoze mu gisirikare ca kera, hanyuma muri 2005 aca yinjira mu gipolisi c'u Burundi. Yafashwe ari umushoferi w'ishure ry'igipolisi riri ahitwa Mitakataka mu ntara ya Bubanza yahahora. Benjamin Nzambimana yafashwe kwa 19 z'ukwa cyenda 2025, nyuma aca asabwa guhamagara mugenzi we Odasi ico yitungiye, nawe yahavuye afatwa kwa 21 z'ukwa cyenda 2025. Kuva bose bafashwe nta gakuru kawo. Undi nawe yanyorojwe ni Pastori Robert Habyarimana. Robert Habyarimana ni umukozi w'iperereza avuka muri komine Rumonge. Yahoze ari umugwanyi wa Paripehutu FNL. Ubu yafatanye kuba umupastori no kuba umukozi w'iperereza. Ari mu bakozi b'iperereza bari bacunze Rabe na bagenzi be mu Cibitoke. Bahavuye bafatwa. Inyuma yaho hari ifoto yerekana ko aho Rabe na bagenzi we bari bafungiwe mu Cibitoke. Kuva ubwo nta gakuru ka Pastori Robert Habyarimana na bagenzi we ntibazwi irengero ryabo. Nk'uko byagenze ku bandi, umuryango wa Robert Habyarimana uguma uhumurizwa ko ari muzima, ko hari ibikorwa yarungitswemo, aho ni mu gihe hari ayandi makuru avuga ko yoba yaramaze kwicwa. Aba bantu bose bari hehe? Icyo kibazo cibazwa. Amakuru dufise dushobora kwemeza nuko bano bantu batandatu batigeze bacishwa mu busho bwa documentation. Service National du Renseignement SNR
ibitandukanye n'ivyashikiye Rabe na bagenzi we. Hari amakuru avuga ko boba baraciye mu busho bw'iperereza rya gisirikare GD. Hari ayandi makuru yo avuga ko bajanywe mu mazu adasanzwe y'iperereza yoba ari mu Kigobe hafi ya Deka. Aho hose nta muco urimwo. Ikintu gikomeye bano bantu bose bahuriyeko co kimwe na Rabe na bagenzi we nuko haboneka intumbero ikomeye yavuye mu iperereza yo guhumuriza canke kunumya imiryango ngo bizere ko ababo ataco babaye maze bareke kuguma babarondeza. Birashoboka ko hariho iyindi miryango myinshi yo itigeze inavuga ko ababo banyurujwe maze biguma ari ibanga kubera urwo ruyeri rw'iperereza. Kuva bano bantu bafatwa nta rwego na rumwe rw'igihugu rwagize ico ruvuga. Ikitavuzwe co ni umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu rero SNDH amezi agira abe indwi inzego zose zinumiye. Tubandanya gusaba aboba baronse amakuru y'uwanyujwe atigeze amenyekana ko rero yatumenyesha maze nawe tukamubariza. Rero aya niyo makuru twari tubafisiye none. Reka dushimire wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose, kandi twisabira wewe utari wafyonda subscribe icyo utegerezwa no gufyonda ko kugira amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Rero aya niyo makuru twari tubafisiye none, mugira amahoro y'Imana.